Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abasirikare b'u Burundi bagumutse nyuma yaho imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kongo irimo guhitana abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi ibintu byakomeye, abasirikare b'u Burundi batangiye kugumuka. Bamwe banze kujya kurwana muri Kongo, ndetse abagiye muri Kongo nabo barimo gutoroka igisirikare. Hari amakuru avuga yuko abasirikare barenga 400 bamaze gutoroka imirwano muri Kongo muri ibi byumweru 2 byonyine birangiye. Ibi rero turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko indyane ari zose mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi ibintu vyongeye kuyangara. Abasirikare bakomeye barabwira General Ndayishimiye ko agomba kuva muri iyi ntambara yo muri Kongo. General Neva ntabwo arimo kubikozwa. Ibingibi rero biraza bikurikirana n'imfu nyinshi cyane z'abasirikare barimo kugwa muri Kongo. Ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 20 mu gace ka Mpanda mu ntara ya Bubanza, abasirikare b'u Burundi barenga 200 barashyinguwe. Ni abasirikare baguye mu mirwano muri Kongo. Ni ibintu byongeye guteza umwuka mubi cyane mu gisirikare cy'u Burundi, kubera yuko imiryango ya bano basirikare bapfuye ntabwo yigeze ibimenyeshwa. Byatumye abasirikare barakara cyane, babona yuko barimo gupfa nk'ibimonyo, ndetse babona yuko bagenzi babo nta gaciro barimo guhabwa. Barapfuye ariko imiryango yabo ntabwo yigeze ibimenyeshwa, ndetse n'amafaranga y'impozamarira imiryango yabo yagombaga kuronka ntabwo rwose bazigera bayaronka. Ntabwo igisirikare cy'u Burundi cyemera ko bapfuye, ndetse ngo bamenyeshe n'imiryango yabo babasezereho. Ibingibi rero byateje indyane zikomeye mu gisirikare, nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko muri kano gatondo imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 21, ndabamenyesha ko imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Masisi. FARDC ndetse n'abazarendo bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane muri biriya bice. Ni nako kandi imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Puwezero, mu bice bya Mikenke ndetse no mu misozi miremire ya Fizi. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane. Indege z'intambara za Kongo zongeye kugaragara muri kariya gace zirimo kuvundereza urufaya rw'amabombe ku basivile. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko inyeshyamba za FDLR zikomeje kuronka intwaro zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru twamenye yemeza yuko ku igenekerezo rya 17 ndetse n'igenekerezo rya 18 ni muri uku kwezi kwa kabiri, ingabo z'igihugu cy'u Burundi zatanze ibikoresho bya gisirikare ku nyeshyamba za FDLR ndetse n'imbonerakure bari mu ishyamba ry'ikibira. Imigambi yabo ngo ni uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru, ndetse ndanababwira yuko izi FDLR ziri neza ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ese biraza kugenda bite? Ese u Rwanda ruraza kwivuna umwanzi?
ese biraza kwemera koko imigambi y'Abarundi na Kongo yo gufasha FDLR ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda bazayigeraho koko? Ibi byose rero nibyo tugiye kurabira hamwe muri aya makuru yacu. Ntucikwe rero, ntujye kure. Ndagusabye ngo niba utarakanda kuri subscribe rwose ubikore. Kanda kuri like ndetse usangize abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi ibintu birakomeye cyane. Nyuma y'aho imirwano irimo kubera muri Kongo irimo guhitana abasirikare benshi cyane b'u Burundi, amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko abasirikare b'u Burundi bamaze kugumuka. Hari abasirikare barimo kurungikwa muri Kongo bakanga kujyayo. Abangaba rero barimo gufungwa. Amakuru mfite aremeza yuko abasirikare barenga 300 bafungiwe irya nino muri za kasho z'igisirikare. Amakuru kandi aremeza yuko aba basirikare bavuga yuko badashobora kujya gupfira muri Kongo. Aho kujya gupfira muri Kongo bahisemo gufungwa. Abasirikare barenga 300 barafunzwe bagirizwa gusuzugura amabwiriza y'ababakuriye. Ibyo bita insubordination, gusuzugura amabwiriza y'abagukuriye mu gisirikare. Amakuru mfite aremeza yuko hari n'abandi benshi cyane bagiye batoroka igisirikare cy'u Burundi banga neza kujya kurwana muri Kongo. Ni nyuma yo kubona yuko intare za Sarambwe zirimo kwica benshi mu basirikare b'u Burundi, ndetse n'abapfuye ntabwo ibiziga byabo birimo gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu matohoza akomeye cyane nakoze mfatanije n'amasoko yanjye mu gisirikare, twamenye yuko n'imiburiburi abasirikare b'u Burundi barenga 400 batorotse igisirikare cy'u Burundi baramaze kugera muri Kongo. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 400 batorotse igisirikare cy'u Burundi baramaze kugera ku rubuga rw'intambara muri Kongo. Abangaba nabamenyekanye. Hari amakuru avuga yuko abandi nabo bagiye batoroka, ariko bikavugwa yuko baburiwe irengero, nabo barabarirwa mu majana. Igisirikare cy'u Burundi kuva cyajya kurwana muri Kongo hari ibintu bikomeye cyane byagiye bibera muri Kongo, maze bigatuma abasirikare b'u Burundi bongera gutekereza kabiri. Dore ikintu cya mbere kirimo gushavuza abasirikare b'u Burundi: amafaranga bijejwe ntabwo barimo kuyahabwa. Bano basirikare bagiye kurwana muri Kongo babwirwa yuko bazajya bahembwa mu madolari, ariko ndababwiza ukuri amafaranga yose bemerewe ntayo barimo kuronka. Agashirikabute kabo ntabwo barimo kukaronka. Nimvuga agashirikabute mu rurimi rwacu rw'ikirundi, mwumve ko ari agahimbaza musyi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nibyo dukunze kwita prime. Bari baremerewe za prime zikomeye cyane, ariko nta musirikare n'umwe wigeze azironka. Ibi rero byaraciye intege cyane abasirikare b'u Burundi. Amakuru dufite kandi yemeza yuko agashahara kabo katarabageraho. Amafaranga bari basanzwe bahembwa mu gihugu cy'u Burundi nayo hashize amezi 3 abasirikare b'u Burundi batarayaronka. Noneho abagiye kurwana muri Kongo bo amezi abaye 5. Amezi 5 ararumanye bataronka udushahara twabo. Abafite abagore barimo kwicwa n'inzara i Bujumbura, ndetse abandi barimo kwicwa n'inzara mu bice bya ruguru mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero birimo gushavuza cyane abasirikare b'u Burundi, bakabona yuko nta mpamvu yo kujya gupfira muri Kongo. Amakuru yizewe namenye aremeza yuko udushahara tw'abasirikare b'u Burundi
twaba twaragiye dufatirwa na bamwe mu basirikare bakomeye, ndetse ko amafaranga yabo arimo gucuruzwa mu masosiyete akomeye y'abasirikare mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane amasosiyete ya Ndayishimiye na Generali Prime Niyongabo. Bivugwa yuko aya mafaranga arimo gutumizwamo igitoro maze kigacuruzwa, inyungu zikajya mu mifuka ya Generali Neva ndetse na Generali Prime Niyongabo. Gufata za miliyoni ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye byari bigenewe igisirikare bikajya mu minwe ya Ndayishimiye na Generali Prime Niyongabo, ngo ni ibintu bigaragaza yuko abasirikare batitaweho, ahubwo abarongoye igihugu n'igisirikare ngo barimo kwita ku nda zabo gusa. Ntabwo bitaye ku basirikare batoya barimo kugwa muri Kongo, ndetse n'imiryango yabo ikaba irimo kwicirwa n'inzara mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu bibabaje cyane kubona abasirikare b'u Burundi baragiye kurwana muri Kongo, ariko imiryango yabo ikaba irimo kwicira isazi mu maso mu Burundi. Abagore b'abasirikare barimo kwicwa n'inzara, imiryango yabo ibayeho nabi cyane, mu gihe nabo barimo kwitakura isongoye muri Kongo. Iki ni ikintu rero gituma abasirikare batoroka, ndetse abandi bakagumuka bakavuga yuko badashobora gukomeza gupfira ubusa muri Kongo. Ikindi kintu kibi cyane ku musirikare wese ni ukubona bagenzi babo barimo kugwa muri Kongo batarimo kujya guhambwa mu gihugu cy'u Burundi. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi basezeranye kurinda ubusugire bw'u Burundi, kandi basezeranye kurwanira igihugu cy'u Burundi. Ntabwo bigeze basezerana kurwanira igihugu cya Kongo, nta nubwo bigeze basezerana ko amaraso yabo bazayamenera ibinebwe byo muri Kongo. Aya ngaya ni amajambo atangazwa na bamwe mu basirikare. Bavuga yuko baharaniye kurwanira igihugu cy'u Burundi, kukirinda ndetse no kurinda abenegihugu b'u Burundi. Ariko ngo mu masezerano bakoze binjira mu gisirikare, ntabwo harimo amasezerano yo kujya kugwa muri Kongo kubera inyungu za Ndayishimiye na Generali Prime Niyongabo. Ikintu kibabaje rero ni iki ngiki. Abasirikare b'u Burundi bagwa muri Kongo, ibiziga byabo bishangukira irya nino ku misozi. Mwarabibonye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu kibaya cya Rusizi. Ibiziga byinshi cyane by'abarundi byaboreye mu gace ka Ruvungi ndetse na Sange. Ntabwo bigeze bashyingurwa mu cyubahiro mu gihugu cy'u Burundi. Ni nako byagenze kuva intambara ya Kongo yatangira. Abarundi benshi cyane baguye mu misozi, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, mu bice bya Minova, mu bice bya Masisi ndetse na Rucuru. Ntabwo bigeze bashyingurwa, bafumbiye umunaba muri Kongo. Kuba rero umusirikare w'igihugu yagwa muri Kongo ntashyingurwe mu cyubahiro, ikiziga kiwe kikaribwa n'impyisi ku musozi, ni ibintu bishavuza cyane bagenzi biwe. Bakabona yuko nta gaciro bafite, bakabona rwose ko barimo kuribwa n'imbwa muri Kongo. Ibingibi nabyo byatumye abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bongera gutekereza kabiri. Babona yuko ubutegetsi bwa Gitega butabitayeho, maze bamwe batangira gutoroka igisirikare cy'u Burundi. Abari mu Burundi nabo batangiye kugumuka, maze banga kujya kurwana muri Kongo. Kubera izi mpamvu zose rero, amakuru mfite aremeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 300 bafungiwe mu Burundi bazira ko banze kujya kurwana muri Kongo. Amakuru kandi aremeza yuko abasirikare barenga 400 bamaze gutoroka igisirikare cy'u Burundi muri Kongo, kubera yuko barimo gupfirayo, ndetse n'abapfuye ibiziga byabo ntibitahukanwe mu gihugu cy'u Burundi. Hari ikindi kintu cyababaje cyane abasirikare. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 20, hari ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birenga 200 byagiye gushyingurwa mu gace ka Mpanda mu ntara ya Bubanza.
ni ku itongo ry'abapfuye riri mu gace ka Mpanda. Amakuru yizewe aremeza yuko imiryango y'abariya basirikare itigeze ibimenyeshwa. Ntabwo abo mu miryango yabo bigeze babimenyeshwa. Ni igikorwa cyakozwe n'abasirikare gusa. Hari amakuru yagaragaye yerekana yuko abasirikare b'u Burundi bari bacungereye mu mayira yose yerekeza ku itongo ry'abapfuye. Nta musivile wigeze yemererwa kwegera itongo ry'abapfuye. Hari ikintu rero kibabaje cyane ndetse giteye ishavu abasirikare b'u Burundi. Bano basirikare barimo kugwa muri Kongo. Ubundi imiryango yabo igomba guhabwa amafaranga bita ay'impozamarira. Aya mafaranga rero ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'igisirikare ntabwo bashaka kuyaha imiryango y'abaguye muri Kongo. Ni nayo mpamvu igisirikare cy'u Burundi kitemera yuko baguye muri Kongo. Niyo waba waramenye amakuru yuko umuntu wawe yaguye muri Kongo, ukajya kubibaza muri Etat Major, bakubwira yuko atapfuye ahubwo ko akirimo kurwanira igihugu. Ibingibi rero byo kwanga kwemera ko abasirikare b'u Burundi barimo kugwa muri Kongo ndetse bakanga no gutangaza amazina y'abapfuye biri mu rwego rwo kunyereza za miliyoni nyinshi zigenewe imiryango y'abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo. Abaguye muri Kongo barimo gupfa nk'ibimonyo. Ntabwo imiryango yabo irimo kubimenyeshwa. Nyamara ikintu gikomeye kibyinyagaje inyuma ni uko hari abasirikare bakomeye barimo General Neva ndetse na General Prime Niyongabo barimo gushaka kunyereza za miliyoni zigenewe imiryango y'abaguye ku rugamba muri Kongo. Ibi nabyo birimo gushavuza abasirikare benshi cyane. Kubona abasirikare barimo kugwa muri Kongo bagasiga imiryango yabo irimo kwicwa n'inzara ndetse n'amafaranga y'impozamarira bari bemerewe bakaba barimo kuyimwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Ni ibintu nabyo birimo guteza imigumuko ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru mfite aremeza yuko mu gisirikare cy'u Burundi injyana ari zose. Hari abasirikare bakomeye barimo kurwanya iyi migambi ya General Neva ndetse na General Prime Niyongabo. Hari abasirikare bamaze kubwira Ndayishimiye ko ibyo arimo gukora ari bibi cyane. Ndetse hari itsinda ry'abajenerali bamaze gusaba General Neva kwikura muri iyi ntambara ya Kongo. Hari abamaze gusaba Ndayishimiye rwose bamubwira yuko yavana abasirikare b'u Burundi muri Kongo ndetse akemera gutanga impozamarira ku miryango y'abafite abasirikare baguye muri Kongo. Ngo nibitagenda bityo rero bizateza imigumuko ikomeye cyane ndetse indyane zizakomeza kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Ndetse ngo abasirikare bamaze gutakaza morale. Bamwe iyo bamenye yuko bagiye kurungikwa muri Kongo bararwara, abandi bakagerageza gutoroka igisirikare. Ibingibi ngo ni ibintu byerekana ko morale yamaze gutakara ndetse nta nubwo abasirikare b'u Burundi bashobora kugira icyo bageraho muri Kongo. Nta musirikare ushobora kwitanga ngo arwane. Abasirikare bamaze kwemeza rwose ko batazakomeza kwita kuri songoye muri Kongo. Niyo mpamvu mubona iyo urugamba rukomeye abarundi nabo basigaye bavanamo akabo karenge maze bakayabangira ingata bakirukanka. Nyamara ntabwo ariko byagendaga mu minsi ya mbere y'urugamba. Abarundi bari mu basirikare barwanye urugamba rukomeye. Abasirikare b'u Burundi bararwanye mu buryo bukomeye. Ariko kuri iyi nshuro nabo iyo babonye ko urugamba rukomeye bavanamo akabo karenge maze bakirukanka. Aya makuru yacu rero munyemerere tuyakomereze ku mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Masisi ndetse na Minembwe. Agace ka Masisi kari muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu micungararo y'agace ka Masisi Centre muri kano gatondo amabombe menshi cyane arimo kumvikana.
igisirikare cya Kongo kirimo guhangana n'abarwanyi ba M23. Imirwano irimo kubica bigacika muri kano gatondo. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko urwamo rw'amabombe ari rwo rurimo kumvikana muri iriya misozi. Indege z'intambara za Kongo zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu Minembwe. Iminsi baye myinshi cyane imirwano ikomeye irimo kubera mu Minembwe. Igisirikare cya Kongo gifatikanije n'abarundi barimo kuvundereza urufaya rw'amabombe mu bice bituwe cyane n'abanyagihugu. Amakuru dufite aremeza ko igisirikare cya Kongo n'abarundi bavuga yuko byanga bikunda bagomba kwisubiza ubugenzuzi bw'agace ka Puwezero. Ndetse igisirikare cya Kongo kimaze iminsi kivuga yuko kigomba kwerekeza muri Minembwe Centre. Igisirikare cya Kongo cyakamejeje. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho nabo barimo gukora ibishoboka byose ngo barengere abasivile muri Minembwe. Amakuru arimo kongeraho avuye ku rubuga rw'intambara aremeza ko intambara yahinduye isura. Ibitero birakomeye cyane ndetse n'ibitero birimo gukoreshwamo indege z'intambara. Igisirikare cya Kongo biragaragara yuko cyakajije umurego. Igisirikare cya Kongo kirashaka kugenzura Minembwe haba ku bubi cyangwa se ku bwiza. Gusa ndabamenyesha ko intambara irimo kubica bigacika ndetse biribonekeza yuko imirwano irimo kuba ari imwe mu mirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Epfo. Muri kano kanya rero munyemerere aya makuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi nanone. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gutanga intwaro nyinshi mu nyeshyamba za FDLR. Inyeshyamba za FDLR zirenga 5,000 zavuye muri Kongo zinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe dufite aremeza ko igisirikare cy'u Burundi kimaze iminsi kirimo gutanga imyimenyerezo ikomeye kuri zino nyeshyamba za FDLR. Imigambi y'igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo ngo ni ugufasha FDLR bakabaha intwaro zikomeye maze ngo bagahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite aremeza yuko kuva ku igenekerezo rya 17 ndetse n'igenekerezo rya 18 igisirikare cy'u Burundi cyatanze intwaro zikomeye muri zino nyeshyamba za FDLR. Amakuru dufite kandi aremeza yuko imbonerakure zo mu gihugu cy'u Burundi nazo zamaze guhabwa ibirwanisho ndetse zigateguzwa yuko ngo bazahangana n'igihugu cy'u Rwanda. Hari ikindi kintu gikomeye rero kirimo kugaragara. Zino nyeshyamba za FDLR zimwe ziri mu kibira. Zirimo kwegera neza ishyamba rya Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda. Bari mu ishyamba ry'ikibira ku ruhande rw'u Burundi, ariko rino shyamba ry'ikibira niryo rifatanye neza n'ishyamba rya Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda. Hari imigambi ya zino nyeshyamba za FDLR ngo ni uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Zino nyeshyamba za FDLR kandi zahawe intwaro ndetse zamaze kwivanga n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru dufite kandi yizewe mvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko FDLR ziri kumwe n'abasirikare b'u Burundi ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Bariya basirikare b'u Burundi mubona ku mipaka yegereye u Rwanda harimo inyeshyamba za FDLR cyane cyane mu gace ka Kirundo. Amakuru dufite aremeza yuko FDLR zirenga 2,000 ziri kumwe n'abasirikare b'u Burundi mu Kirundo. Izindi nazo zikaba ziri mu Cibitoke. Ndetse amakuru akavuga yuko mu bice bya Kayanza naho hari inyeshyamba nyinshi cyane za FDLR. Ibingibi rero ubutegetsi bwa Gitega burimo kubikora ku bushake. Barimo kwegereza neza FDLR ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru dufite aremeza yuko Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi wa Kongo
barimo gukora ibishoboka byose ngo bafashe FDLR maze ngo bazazishyire imbere maze bahungabanye umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyatanze gasopo inshuro nyinshi. U Rwanda rwavuze ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, uwo nguwo rwose azaba yiyahuye. Uzabigerageza azaba yiyahuye. Igisirikare cy'u Rwanda kiryamiye amajanja kandi cyiteguye guhangana n'umuntu uwo ari we wese wagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda.